Bakunzi ba Mashariki TV, turi mu ndwi yahariwe umutangakori mu gihugu c'u Burundi, aho ikigo OBR gisanzwe cegeranya amakori mu gihugu catunganije ihayanishagurishwa ririko ribera mu ntara ya Ngozi ku mugwa mukuru, aho benshi bazi ku kibuga co ku Gasaka ka Inarunyonga. Mashariki TV ikaba yagendeye bamwe bafise ibyo bariko barahayanishagurisha kuri ico kibuga. Mwakano kanya tukaba tugendeye umwe wafise ibyo bariko baradandaza, reka atangure atwidondore atubwire n'igikorwa ariko arakora. Turabaramukije. Nanje ndabaramukije. Ego mutangura mukidondora abakunzi ba televiziyo Mashariki. Murakoze. Je nitwa Patrice Barutwanayo, jejwe ivy'ubudandaji mu ruganda Mpamata Industries mwagede no munsi. Uruganda Mpamata Industries goba arukora iki? Rukora rutanga iki, rugurisha iki? Uruganda Mpamata Industries ruhingura amata, ibintu byose biva mu mata, harimwo ibivuguto, harimwo amwe bita yaourt, harimwo kandi n'imitobe tuyikora muri tangawizi. Ubu naho tugiye mu kindi kibanza, twashaka dusabe uwo tuhasanze yidondora abakunzi ba Mashariki, ababwire abaribo n'icari. Turabahaye kare umutanga. Murakoze, natwe turabahaye ikaze hano muri societe Imena, uruganda ruhingura ibinyobwa mu bitoke. Jewe turiko turavugana nitwa Venance Kajugami, mwihinguriro nkaba njejwe imigenderanire y'ihinguriro n'abo hanze, relation publique. Umwo tubwira mukatuyagira n'abakunzi ba Mashariki TV, muri societe Imena muhingura ibinyobwa ibihe n'ibihe? Hano mwihinguriro Imena duhingura ibinyobwa by'amoko menshi. Turahingura ibinyobwa bihiye, turahingura n'ibinyobwa bidahiye. Tubandanya kugendera abafise ibyo baje kwerekana hano ku kibuga ku Gasaka ka Inarunyonga ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ubu naho tugendeye abapfasoni, reka batubwire ibyo bafise hano bariko baradandaza, batubwire ibyo babihingurira n'ibyo babihinguramo. Upfasoni mwashobora kutwidondora mukidondora n'abakunzi ba Mashariki bakamenya abo muri naho mukorera n'ico mukora? Twebwe ni ishirahamwe Potaferme Vumbi, ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Kirundo. Iryo shirahamwe rirahingura ivyimburwa twirimira, turahingura ubuyi bw'ibiharage, ariko kabumeranja, ibigori, umuceri, ingano, sezame. Ica kabiri kandi turahingura ubuyi bw'isoya, nabwo nyene turabumeranja, umuceri, ingano, isoya, ibigori, sezame. Muri bamwe batanga ikori kandi twibaza ko ritubutse hano mu gihugu, mwoba musanzwe muzi ikori muraritanga, ariko murazi cari ico ikori ni iki? Nk'umuntu w'umwene gihugu hari atazi, mwoshobora kumusigurira? Ego cane, twebwe umwaka uheze w'ibihumbi 2019 twabaye muri 10 ba mbere batanze binjije amakori menshi mu gihugu. Ayo makori twe tuyatangana umutima mwiza, kuko turazi ko ikori icivugo nguraritanga uri umwene gihugu rikakugarukako. Ni ukuvuga ko ayo makori dutanga niyo yubatse igihugu, yubatse amabarabara, yubatse ibitaro twivurizamwo, yubatse amashure turungikamwo abana bacu, akongera agahemba n'abakozi bakora ibyo byose maze kudondagura. Kandi ntituyobewe ko ibyo byose ni ibintu
kirumara mu iterambere ry'igihugu. wiyumva gute muri iri hinga hari iki gikorwa c'ihayanishwagurisha kandi tukaba turi mu nzu yahariwe umutangakori hano mu gihugu cacu? Twebwe by'ukuri twiyumva neza nk'abatangakori kubona ikigo gitoza amakori caratwiyumviriye kugira ngo ntiduhurire gusa mu gutanga amakori ariko duhurire kandi no kw'isoko, badushire kw'isoko abaguzi nabo duhure bashobore kugura n'abataguze babone ivyo duhingura. Ico kintu by'ukuri cyatunezereje kubona bariyumviriye ntituzohurira gusa kuri ya magishe tubaka amakori ariko tuzohurira no kw'isoko. Ico naco cadushimishije gose. Hariho abadandaza canke abafise amashirahamwe ashobora kuba hingura ibintu canke akora ibintu biriya bitandukanye bakorera mu kinyegero mugabo ntibashime gutanga ikori. Nkamwe mumaze kumenya akamaro karyo mubona bononera iki igihugu, mwobahanura iki? Icambere coco kudatanga ikori ni ugutamenya. Ico nobahanura ni ukwegera abashoboye kubasigurira kandi si ibintu bigoye cyane kumva, bakababwira akamaro k'ikori ako nyene ko kubaka igihugu. Nk'umudandaza atumva akamaro ko gutanga ikori niyibuke yuko nk'amabarabara atubatswe, amabarabara adatunganijwe neza, nawe ubwiwe urudandazwa rwiwe akazi kiwe nikogenda neza. Tutibagiye n'ivyo vy'uko ibitaro bituvura bigatuma tugira amagara meza, ayo magara meza agatuma dushobora gukora tukinjiza umwimbu ukwiye. Aha turi mu kino kibanza hari abandi batangakori benshi bazanye ivyabo kugira ngo bavyerekane biboneke. Ni yihe nyungu ubona mwese muza gukura hano hantu mwa kino kibanza mwahuriyemo muri benshi? Twebwe inyungu tuza gukura ngaha hantu, abantu batari batuzi ko duhingura ubuyi bw'ibiharage n'ubuyi bw'isoya na sezame, batubonye batubagije naho baza baraturondera mu ikomini iri hehe, iri mu micungararo yihe. Twabwiye ko iri mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi. Aho bamaze kutubona kandi batwitayeho mu kutubaza ibiciro, tubabwira n'akamaro bigiye kubamarira mu buzima bwabo abagiye gufungura ubwo buyi n'aka gasezame, tugatazira ko kagarura ubwenge, agasubiza ubwenge ku gihe, kagasubira kagazibura imitsi, kagakorana n'ubwonko, bigatuma umuntu afungura sezame atibagira, ubwonko buguma ari naturere, buguma ku gihe. Iyo hageze kuja gutanga ikori hari ingorane uhura nazo mu gihe ugiye aho usanzwe uritangira? Nta ngorane nyinshi zihari mu byo iyo umuntu agiye gutanga ikori, mugabo gusa n'iyi irihayanishwagurisha naryo ryagize neza kubera hari amategeko usanga yo muri OBR usanga abatangakori bataba bazi. Ico rero ari igihe usanga cabaye intambamyi kuri twebwe, ariko uno munsi nk'abantu baje muri irihayanishwagurisha baduhaye ibitabo dushobora no gusoma amategeko ayo tutaba tuzi, dushobora kuza turamenya buke buke, ariko muri rusange nta ngorane novuga yerekeranye no gutanga ikori, keretse ayo mategeko agumaza rimwe kurindi ugasanga ntiwari urizi, mugabo kandi ntuvuga ngo itegeko nturizi byaramaze kujaho. Ivyo navyo ni ibinyene bica bituma ibintu twese tubimenya kumwe. Iki gikorwa c'ihayanishwagurisha catunganijwe n'igisata OBR gitoza amatagisi mu gihugu, ni igiki kibungura n'akahe kunguko muharonkera? Twebwe iyi ndwi tugirira akamaro cyane, nta gihe na kimwe iyo yatunganijwe tutayijamwo, kuko ibandanya kudufasha kumenyekana cyane mu ntara zose z'igihugu ndetse no mu makungu. Hanyuma ikindi niko kanya tuba turonse ko guhayanisha ivyo dukora, twerekana n'ingene tubikora.
nk'ubu twazanye ibinyobwa bishasha malti jinja na energy ni bishasha novuga ko ari ibinyobwa byo muri uyu mwaka wa 2020. Ikindi naco turongeraho akanya ko kwerekana yuko ntidusinziriye ntitwicaye, tuguma turondera uburyo twoteza imbere uruganda n'ivyo duhingura. Hariho abafise uburyo, turabona ko muri kiri mu bantu bagitangura kandi mutarashika ku rugero rwo gushika kuri byinshi, abafise uburyo bukwiye bamaze kugera ku ntambwe ishimishije, nkamwe mu gitangura mubasaba ko bobafasha iki? Bodufasha kutwongerereza umutahe cyane bakaduha ibyo duhingura, twaheza kuronka udufaranga nk'utwase umudandaza dushitse tukadumuhereza, nitwagira tukaronka akanyungu cyo duhemba n'inzu n'umunyezamu. Boduronsa ibyo dukora. Akamo kawe nakahe ku kigo OBR kitoza amakori n'amatagisi? Jewe akamonotera ikigo gitoza amakori n'amatagisi OBR nuko ibi bihe byo kuduhuza n'izindi nganda no kuduhuza n'abaguzi vyogwira. Mbere jewe ico novuga kimwe nuko iyi ndwi yahariwe umutanga kori by'ukuri yoja mu bihe byo muci, kubera usanga turiko harabi ibibazo bifatiye kurushana, imvura nayo n'umugisha, mugabo hageze guhiga amahera naho biba bikenewe yuko twobishyira muci. Ubutumwa nabwo woshobora guha abatanga kori bagenzawe nabo, haba ku bageze urwego rwo hejuru n'abandi bakiri ku rugero ruciriritse n'abari hasi, n'ubuhe nk'umutanga kori? Nk'umutanga kori nobwira bagenzanje yuko gutanga ikori ni itegeko, ariko kandi ni ikintu tubwirizwa gukorana umutima mwiza, kuko tuzi iryo kori dutanga iyo rija niyo n'ingene ritugarukira. Bakaritangana umutima mwiza, bakaritangira igihe, hanyuma tukaraba ko igihugu cacu cotera imbere natwe twotera imbere. Ego turabashime cyane mutamu kwa kano kanya mwaduhaye mukayagisha Mashariki TV n'abakunzi bayo, tubifuje kubandanya mutera imbere nk'uko mwamaze kubishikako. Ego murakoze cyane, natwe turabashimiye kuri aka kanya mwamuduhaye tukaba tuyaze. Muraza muratwibukiriza abarundi dukunda ivy'iwacu. Rimwe na rimwe usanga ibi binyobwa byacu hariho abantu bamera nk'abashaka kubityoza, atakindi babihora ubuziranenge, kuko ibinyobwa byacu byarapimwe byujuje ubuziranenge bwose, ariko bakabihora gusa hari ivy'iwacu.